wahijya yejo hari byinshi hari ku munsi wa gatanu ariko ku munsi wa gatandatu niho haje byinshi bikurikirana uvuga ngo byari byabaye ariko turahera ku munsi wa gatanu bakina na Cote d'Ivoire mbere ya match twari twaje hano kuri micro tuvuga byinshi bigiye bitandukanye twari dufise nuvuga ngo numwe mu basesanguza kudufasha kurabira hamwe ko intamba mu rugamba zifise amahigwe uko yarangana mu kwitwara neza canke nabi imbere ya Cote d'Ivoire tuza gushika mu kibuga intamba mu rugamba baza gutakaza result ariko muvandimwe Pajo nimba afise hafi 11 batanguye kuri equipe nationale abamanure bereka abantu kuri YouTube kugira ngo tugende tujanye neza atanu umwe asigaye inyuma kugira ngo tujanirane atana bafise barabe baza guca babona nta kibazo equipe arayipanga ariko kuyipanga kwiwe biza bitandukanye novuga ngo nuko abantu benshi bari bavyiteze bitewe nuko twabonye bamwe mu bakinyi yahamagaye yarafise Jonathan Mwigori Naimana yarabaye mwiza cyane mu rukino yes agira Frederic Nsabiyumva agira na Ndwarugira Christophe Lucio niyo kuri Close na Mark Waymans ari Musanga Parfait bizoza na Beds Bigirimana hagati mu kibuga Kana Kimana Bienveni gira umugisha Jean Claude na Mudere Akbar nuko yaripanze ko siko yakinye nuko yaripanze ariko siko yakinye ko Mudere Akbar nimba mwabonye hageze igihe umenga equipe muri defense 5 yakiriye iburyo cyane akinira iburyo abantu twariko turabona mu satirizi bagerageza kugerageza yari Kana Kimana Bienveni gira Jean Claude abasigaye Mudere Akbar yari karamera nk'ufasha hagati ariko agaruka inyuma iburyo ku ruhande rwari ruko niyo kuri Clovis twinjira muri match abantu benshi bavuga bati reka turabe ivyo mumenyereza yiyumviriye n'ivyo yapanze ko hari ico biza kudufasha hari ico biza gutanga nka result positive ariko imbere ya match bamwe bati eske ni ntamba mu rugamba zifise ubushobozi bungana gute bwo guhagarara imbere ya Cote d'Ivoire bamwe bati nimba hori dutsinda 2-1 kubusa uretse match ya Mikare ya hano hafi twatsinzwe 4 ariko usubiye inyuma mu myaka za 2000 niba atari 2003 nkuko yarabatsinze ibitsindo bitandatu atariko muri iyi myaka ya hafi ni 2-1 kubusa ati haramahigwe ko Sangwa Patrick aza guhava atsindiye equipe canka kayikura kinota rimwe bigatanga result imeze neza kuri equipe nationale intamba mu rugamba ariko nyuma yaho tuza kubona ibitandukanye ku munota wa gatatu gusa kubwa amahigwe make intamba mu rugamba ziza gutsindwa igitsindo ariko biza kurangira uko batakaje igitsindo kimwe kubusa ni nawe ari kuradushikiriza match match nako ndayiba wabonye byinshi mu rukino uyu munsi umuntu yohava yibaza ngo ni ntamba mu rugamba zabuziki imbere ya Cote d'Ivoire ni ntamba mu rugamba navuga ngo bwa mbere tubanze turaburukino rwa ruvuze kuri equipe nationale rwa rukino twakinye duvize amanota 10 nyuma ya Cote d'Ivoire ndetse na Gabon yari yatsinze hakiri cyane ariko birumvikana ko twari mu rugamba go kuba twokora ibishoboka byose kuko twerekanye ko dushobora gutsinda Gambia mu rukino rwa mbere twatsinze Seychelles ari na retour twerekanye ko Kenya ari kimwe mu bihugu navuga ngo munsi umupira wabo wasubiye inyuma bigoye ko bo turivariza kuko birumvikana ko twari inyuma ya Gabon na Cote d'Ivoire tugiye gukina na Cote d'Ivoire yaramahigwe iyo turonka amanota 3 cyangwa inota rimwe yo kwasira ngo tugomba kwiruka kuri izi equipe pourquoi pas nubwo byo bavyanze tukagumana ibiharuro vyiza muri no tsinda kuko no musi murabona ko kuri classement ya FIFA mu bihugu rimwe na rimwe tuguma dukomeje kwisanga inyuma ariko wariho umwanya wo kugira progression irremarquable niburi buri tukadoga ibanza 4-5-6 na cancane yukiye nk'imigwi nk'iyi yitwa kari mikuru bari umwanya mwiza wo kongereza amanota kugira ngo kuri classement FIFA uduge rero uvuze ati twabuziki bambere nagaruka kuri profile y'intamba mu rugamba twitwa ko twari tugiye gukina urukino rwo gusubiriza tukarukinira hanze nubwo witwa go gutangura nabwo twarukiniye hanze muribuka ko mbere yuko equipe nationale garukano nimwe mu bibazo twatumaze mu iminsi by'ikibuga bikahoblige ko twakira hanze n'ibindi bigiye bitandukanye kuvuga ngo equipe yarabuze republic cyo ni cyambere nimwe mu bintu byatwafexe kuva novuga ngo ikibuga intwari gitangura gusubirwamo ariko kandi jatugaruka kuri abakinyi bacu 11 bari batanguye mu kibuga eske lo message bari bafise yari message imeze gute par rapport no mu adversaire tugiye kuba duhura dufate nko wabivuze natanguye mbona equipe
natangajwe no kubona itanguye atamusatirizi dufise nkabona umenga irimo bricolage mu satirizi na cyane ko twari tuzi ngo equipe ya Cote d'Ivoire nivyo kuri tapis vert bigaragara ko afise abakinyi beza kutusomba banasima afise consistency mu migwi yabo birumvikana ko twasabwa kujera match bien sûr ntidutsindwe byinshi ariko kandi tugakrea ubwo buryo natwe bushobora kwameta en danger bivuze ngo twari dukeneye abakinyi umukinyi kuri poste badufasha defensivement badufasha organisation ko badufasha uburyo buke bushobora kuremwa bwo mu bitsindo bagakonkretiza izo occasion ndabona kwico kino equipe ya nationale namba mu rugamba cabuze kuko bivuze neza twatanguye Sudi Abdallah cyaye kuri bande touche nko mu masatirizi navuga ngo uno musi yari mwi effective nyuma yuko navuga ngo bimenyema na Bonfils Caleb rimwe ari matagi yaraba consistency kuva biriya ibibazo by'imvune guhindura equipe n'ibindi bigatuma navuga ngo atagaragara kenshi muri equipe nationale nkuko equipe mukene kuko umwe mu basatirizi mbona ko atari ibibazo by'imvune mu myaka 2-3 yeze yaramaze gutanga sinyara ati niburi twiyumviye nimero 9 kiri muto twokonda ko imyaka 2-3 yari Bimenyimana Bonfils Caleb rero no muzi novuga ngo twatanguye match deja tamusatirizi Clovis wagenda kuraba hagati mu kibuga bien sûr twari dufise ari musanga twari dufise Parfait Bizoza twari dufise no mugabo azwizina rya Abedi Bigirimana ariko dufate profile ya Abedi Bigirimana mu misi yeze yari umwe mu bakinyi muri equipe nationale adufasha muri organisation ariko atanga iyo support offensive mukabona ngo ibitsindo biraboneka biciye kuri we ariko kandi nawe bibaye ngo mwaragira gute arabitsinda agaruka kuri Parfait Bizoza numwe mu bakinyi we na Landry musanga bose nabonye bafise quality yo kuba bokasa umupira bawukina ariko barawurondera umwanya munini kandi bakagira gute bakabuza adversaire gukina bivuze ngo equipe yacu yabaye affected cyane kuri ku bintu bitatu twari tugize gute twari dukeneye kudo chapeau defensive ma equipe yacu yabaye nziza sinovuga ngo sovuga ko abanya Cote d'Ivoire kumbure bari batanguje basatirizi batari beza hoya Amadi Diarra murazo ujya gorana yari karahura n'uwitwa Marco Weymans agerageza kuvyitwaramo neza kurundi ruhande ni kuri Clovis yari karahura na Simon Adingra ariko ukabona ko Mudera baragaruka kumufasha axe central mugazo kwizira rya Ruco na Sabyumva Frederic bari bameze neza ariko kandi nongera ko nigihe byabagoye bakisanga ndanje bagogwa no musatiriza nzi kwidino rya Fakun Bayo no musatirizi wa equipe ya Udinese mu gihugu cy'Ubufaransa na coach cy'Ubutaliyano yabagoye pe ariko igihe bamugoye du profit ubwiza buri remarkable bw'umunyegora twizira ryande rya Jonathan Naiman rero twakinye nka equipe ariko tuburutuye matumwe n'utundi kugira ngo dushobore kuba twokwempoza imbere ya Cote d'Ivoire na cyane ko iyo ukinya n'igihugu kikurusha muri preparation kikurusha abakinyi vuza abakenye si performance gusa uri mu kiyari professionnel amaze gukina rwego hejuru nubwo akina match mbi abayividiye confiance umwanya yogira gute yo guprofita niyo byangiye kumumenyereza wiwe abayokora exploit iri individuel bigakunda gusumba abakinyi biwacu tuvyemere professionnellement bafise profile yazi na profile ya Cote d'Ivoire bivuze ngo abarundi kugira ngo dukure niburi notarimo kuri Cote d'Ivoire yari yatwakiri mu kibuga kirimo ambiance idasanzwe y'abafana b'anya Cote d'Ivoire bose baze bavuga ati est-ce que le Burundi ni gihugu cyotse kadutera ubwo wabona ko stade yari yuzuye abantu bambaye jezi za Cote d'Ivoire zisa na orange ivyo rero bigakwereka ngo n'ubundi twagiye muri Cote d'Ivoire ku kibuga kiriya kibuga Felix nimba ufwe n'ibindi abantu barabona ambiance yari ku kibuga ikintu citwa ineguro cyose kuva hasi kugera hejuru abanya Cote d'Ivoire tuvyemere baraturusha bari hejuru yacu ubwo rero kugira ngo dukure resultat iri positive kuri bo byadusaba gukora exploit individuel iyo exploit rero kugira ngo tuyikore nuko details zose ngora bivuze zibazubahirijwe tactique umumenyereza akaba yapanze equipe yiwe neza ariko kandi mu kibuga umukinyi wese agatanga ibirenge ivyo ategeza gutanga ko ni exploit individuel yabivuze none tukagerageza kuba tworonka ayo manota agize gute rimwe canka amanota 3 kwa kuko iyi equipe ya Cote d'Ivoire yagendeka kurukino bagenda namba mu rugamba iyi equipe yagendeka mugabo twasiza amadetail menshi nyuma yo gutuma dukora exploit yo gukura ni buri nota rimwe kuri Cote d'Ivoire muhira ni kimbona cadukoze kwa nini bamwe bati ntiturabona neza ico Sangwa Patrick bari karondera mu gihe hatsinzwe igitsindo ku munota wa 3 ariko iminota 90 ikaza guhera bigaragara ko equipe ya mutsinzi igitsindo nta gihe na kimwe yigeze yiharira umupira nawe ngo agerageze kuraba ko yo kwishura canke ngo atsinde bamwe bati n'uburyo bwo gukina canke n'abakinyi batumva neza filozofi y'ivyo yifuza gukina ku rugero rwo kubona abakinyi canke animation y'umukino muri match bigaragara ko ntari karagomba kurekura match ngo akine nkuko Cote d'Ivoire iri kirakina
kandi bigaragara ko ekipe yamaze kumubona mu gitsindo ca mbere n'uburyo we yifuza ko bakina abakinyi batarumva neza canke ni kwa kundi ko kuvuga ngo ngiye gukina na ekipe indusha sinza kurekura ngo nkine nayo hato ntaza guhava ntsindwa byinshi. Quelque chose a changé. Vuze ko hari ikintu cyahindutse nuko dufata karero kuri vivacité y'abakinyi mu kibuga sivyo ama permutation uburyo banyaruka kuko motivation kuri bande touche yari bien sûr nta mukinyi atangwe mu kibuga ubona ngo uri kuri bande touche aje niyo hindura match yego ko dufata karorero tanguje gira umugisha kana k'Imana ndetse na modeli sivyo nubwo modeli yaciye aza gukora indi role itandukanye niyo tubona kuri positionnement yateza kuba ari karakora mugabo no mutse ufise bande touche ko Richard Kirongozi bazombo mwiza mukinyi gwa igisubizo ku ruhande ufise bande touche ko meilleur joueur wa Primus League Kamana Karim iriko mu mu bakinyi beza igihugu gitunza sku izina rya Keve cyo yitungiye ufise bande touche ko munyegore yazwi izina rya Onezime nyuma ya Jonathan ufise bande touche ko Shassir Nayimana ufise bande touche ko Erdino Monkono ufise bande tushika abakinyi nka Sudi Abdallah ufise bande tushiko abakinyi beza naho tonda gufatira kubera mugabo deja bwa mbere bazi ngo gukinira equipe nationale kwambara umwambaro w'umugiseruka bihugu biravuze iki rero ndagaruka kwico kintu waruvuze nabakinyi bo batumva tactique z'umumenyereza canke ikibazo cyo akiriko kiravaye turazi ko mu migiseruka bihugu abamenyereza ntibaronka umwanya wo gutegura equipe ugize gute ukwiye kuko abakinyi bava mu maklebe yabo bavuye mu maklebe bakaza muri national 2 jours 3 jours bagaca bisanga hageze ko bakina match bien sûr zini challenge umenyereza afise equipe y'abakinyi bataraba beaucoup professionnel agomba gucamo kuko je nakunze kuyivuga duhere no kumenyereza Etienne imbere yaho gato ufise umukinyi akina equipe nationale yavuye kwa Musongati yagukine match za kwera ari performance mwanya eske nyuma ya meza biraza kwa afise gwa gwego aza kuba kiri wa wundi bivanye n'intunganye zo mu migwi yacu ufise umukinyi mwakwezi ari kwa Kiyovu canke kwa Gasogi nyuma ya meza abiri yahinduye ari kwa Reyo ari muri challenge zo kurwanira umwanya canke equipe yarimo yayigumyemo umugabo intunganye zayo ziracumbagira eske professionnel mu mukinya karakurikiranwa gute uvuze ngo abakinyi bacu bwa mbere bivanye n'imigwi bakinira nta consistency vyoroshe ko bagira amezi 6 kuko je ndakunze gutanga example ku imigwi ya za Cote d'Ivoire ndakunze gutanga example ku imigwi ya za Cameroon n'ahandi niyo umukinya za atari perform canke ibiharo bimaze imisi bitameze neza mugo kwero professionalism yamaze kugira afise ubwo buryo ko kwangaja umu-entraîneur amukurikirana ugiti ciwe muhira kabiri afise equipe iri professionnel cyane ifise abantu bamize ijisho ku bakinyi babo buryo bategurwa dufata karongo no muzi ndashimiza uvunyanga ari mu mvune mugabo je senis irakurikirana uburyo nyanga ari karagenda arekipera niyo nyange atari muri Nice akomeye equipe igomba kuguma isuiva performance yewe mbega muri kano kanyigize gute iri kirevolwa gute mugabo no musi nibaza ko Musongati tugiye muri vacances cyangwa ageze mu karuhuko isubira kumenya ngo digidiga ari karevoliwa gute biragoye bien sûr nibyo barabikurikira mugabo ku rugero rungana gute rero iyo bwa mbere dufise ikibazo c'abakinyi bivaye n'imigwi bakinira batakaza ugwego rwabo uko bukeye nuko bwije kandi akaba atamuntu uvuga ngo yoca byifatira minogira ngo rwego rugaruke iyo ni esheke bwa mbere ariko kandi kabiri umumenyereza sinobora kumugaruka kuko tactiquement tugomba guhindura tactique à chaque fois en fonction de l'adversaire duhuye mbega Cote d'Ivoire inguvu zabo nizaye par rapport ya twe dufise qualité zaye zo kwampesha inguvu zikomeza Cote d'Ivoire ko dufata karori Cote d'Ivoire hagati mu kibuga nta kazi je mbona ka Ibrahima Sangare nta kazi je mbona ko mugabazi kw'izina rya Sekovo Vana kari remarquable kuko Sekovo Vana tuziswe Cote d'Ivoire yarifise Ibrahima Sangare tuziswe Cote d'Ivoire yarifise kandi dusubiza amaso inyuma muri CAN ya 2023 batwaye iwabo mu nkino za mbere uriya mumenyereza w'umufaransa batanguranye yatuzane mediane irimo Sekovo Vana irimo Sangare irimo na Kesi arageragera avuga ati ibi bintu ntibikunda abo bakinyi bafise qualité zimwe j'ai besoin d'un joueur aza guhindura qualité mu kibuga hagati kugira ngo umwese atuzane qualité tandukanye n'iyundi bakompletane uravyibuka ko yaciye aba obligé yo gusigana Yannick Frank Kesi akongeramo Jean-Michel Seri avec expérience non so atakongera ko Sekovo Vana canke Sangare mugabo Sangare n'uwitwa Sekovo Vana ntibasubiye gutangurira mu kibuga rimwe nyuma yuko MRC Fire yafashe equipe igaca muri barrage yego nako muri nayita barrage kuko barenganya n'ama meilleur perdant duzana meilleur perdant 8e de finale baca bahura na equipe
seruka y'igihugu ya Senegal bacha barisezerera ari tenant titre rero no munsi birumvikana ngo umumenyereza wa equipe nationale agomba kuraba kalite z'abakinyi mu butandukane bwabo kuko dufashe no munsi Abedi Bigirimana uburyo ndamuzi umukinije nk'umudisi Abedi yego uraza kumusaba kalite ya pass uraza kumusaba gutanga contribution offensive cyane mugabo uravye match turakina Cote d'Ivoire kora baraturusha yisanza ari oblige gukina nk'umukasere yisanza ari oblige gukina nk'umuwiti role ya Abedi Bigirimana yasana role ya Parfait Bizoza yasana role y'uno mugabo azwi izina ryande rya Henry Musanga bose bakina muri ro centrale cyane bafashe equipe defensivement nta liberté ku baratero wo kubaza ati umugabo azwi izina rya Marco Weyman yaronse liberté kanga yo kuduga kate centre niburi buri ko wari wakinije abakasere bashobora kumugirira convertire ubwo yari afise message yo kuduga kugira ngo akadizo centre ko wibuke match ya mbere y'uwitwa Jordi Riongora muri equipe nationale twari muri systeme ya 3-5D akinira ibubamfu nivyo ukabona ngo asabwa byinshi kesa swa offense ndetse no kudefenda ari kurabe liberté yari afise nk'umurateral aduga ni barayifise acenge atanga izo centre ariko bibaye ngombwa garuka kuzibira tukabona ngo biramuruhisha equipe ya Kenya lateral de formation ariko uno munsi vivacité twa dukeneye ku lateral niburi buri gura ngo habe a création ya occasion nibindi warinze uzana bakasero wabona ngo tactiquement equipe yacu hariyo zimwe muri qualité hariyo zimwe muri fraîcheur twabuze vyatumye vyanka bikunda bigaragara umenga bakinyi byo bariko barakina ni bintu menga turi muri cya kintu cyo kumva ngo twakinye gutsindwa igitsindo kimwe na Cote d'Ivoire bien sûr menga kubera ko mu nteguro byose n'abakinyi baturusha dusinzwe kimwe menga twakoza akazi ariko twakoza akazi ku rugero rungana gute si ibintu bimaze igihe kirekire eske ni wari wa mwanya wo kumva ngo reka idutsinda ariko twatsinze twemese en difficulté hari match nyinshi abarundi twatsinzwe mugabo ukabona ngo uyu muntu yatsinzwe mugabo ira manifester quelque chose ashobora gukina dufate basi match nyine ya Cote d'Ivoire nibona kitandukanye na match twakina na Cote d'Ivoire yo gutangura dutsinda kimwe cyane c'est très différent ile match harimo vivacité ile match urabona ngo abakinyi twatsinzwe mugabo hari iyo envie urabona ngo nimiburi nimbari ibi retour hari ikintu kabona ngo retour barakina bazokina mugabo urukino twakiye kuri match retour nibwo rubi parapo ari rubi parapo ubwo twakinye match yo gutangura numusugiye guteranya rero karaba iyi migwi ikomeye ibi bihugu reka bidutsinda ariko numwanya mwiza wo gutangura kwerekana wo gutangura kudodora tukavuga ngo eske obahageze kwimigwi komeye twitinyo ndemeza ko dufata karero match ya nyuma y'inamba mu rugamba dukina na Cameroon turondera tike kuja mu kombe ca Afrika navyuka Cameroon badutsinda 3-0 iriya match irimo match zibiri ku bwanje igice ca mbere twananijwe na Andre Onana n'igice ca kabiri du profitwa kuko iyo uri equipe no para pour equipe nkuru nayo ikina nabi mugabo mwanya bawo guprofita ni kabiri muhiraho mwanya bawo guprofita ndemeza ko Cameroon kiriya yakosoye amakoza twakoze mu gice ca mbere mugabo twakinye igice ca mbere kiri impeccable imipira myinshi mu igoro kabona ngo Onana mwanya yasama yarumva ishuti rya Saido asama yarumva ko abarundi bariko barakora akazi bimenye Imana Bonfils Kare barikara hakazi ba Chris Wo muri defense bantu Nkweto bariko barasufura numva ngo twahuye no mwatagaye twamenye Imana Bonfils Kare buravyuka kariyo match yaciye avunikiraho ukumva ngo twakinye match twaratsinzwe abarundi bose baravuga ati gute abere turi madosi twasi twakinye igice ca mbere gisa neza kujya igice ca kabiri bikanga urumva iyo message abarundi bari banyote biri equipe kina kiriya gice ca mbere nka kijya twagiye kuri Cameroon mugabo nyuma birahinduka tubona ishusho ya equipe itandukanye niyo twabonye mu minota 45 handa barundi bari bafise rezo yo kwidoga kuvuga ngo nimba mwatweretse ko kijya gice ca mbere mwogikina bishoboka vyankiye mu gice ca kabiri mwatweretse ko mushobora gukora exploit imbere equipe nka Cameroon hari abashaka kuvuga ngo iriya Cameroon yari yasubiye inyuma n'ibindi ariko yari vise Brian Mbeumo kandi yari garagaje mu gice ca kabiri iriya Cameroon bivize karto ko mwanya yakomerera nabi ashaka kire match mbi amaze gukina amaze kugira experience amaze gukina mu stade yose abaho meza yuzuye abafana bamukangisha rero izi expo individual yo zikenewe biba bisaba niburi buri ko tugeze kuri rwa rwego ruvuga ngo tinyuka uno munsi ndazi ko byanga bikunda kano gasore kitwa Luke Zogbe nubaho kicaye karaza ati abarundi bafite umwana yitwa Girumugisha Jean Claude naramwumvise Girumugisha mugaya uwa mwana kwa gucenga je muri phase de réparation afashanye na bagenzi bo babone ngo niburi buri equipe ya Safarinze twayibuze ariko wabona ngo ashaka fa balle au pied
ariteguye gukora iyo exploit aho no munsi ugiye kuraba abarundi muri rusangi nkuko watanguye bivuga yabaye match nyuma ya resultat abantu batavugijwe na resultat ahubwo bavugijwe n'ubundi n'uburyo equipe yigaragaje mu jyanye no gukina ahonye ko turaza kwa tubicako Valeri yavuze amajambo ariko kandi umugabo azwi izina rya arakaza makartira avuga amajambo umugabo azwi izina rya Emenzo abona yavuga amajambo n'abandi bamenyesha makuru bagiye batandukanye nabonye yari deba mu magroup agiye atandukanye ndetse n'ahandi hantu agiye atandukanye ugiye kuraba ivyo bagarutse ko mu buryo bwimbitse c'est pas résultat nuko equipe yanimye umukino wayo equipe bien sûr giye cyose kinyira kene kuba motive mugabo tactique yafuye abakinyi ntibitanze eske baretse kwitanga ko ibyo bakina batavyumva eske ni performance batari bafise twari tubiteze ko eske bahabuze motivation ni stade yabakanze ni urondera ibibazo agiye atandukanye ukabona ngo ikibazo nyamukuru tukironderere kuri façon d'animation y'urukino gusumba kubironderera ahandi yes nuko rero intamba mu rugamba zitakaje match batsinzwe igitsindo kimwe kubusa na Cote d'Ivoire